twebwe uno munsi mu Tanzania ko ateza imbere mu Tanzania uno munsi mu Tanzania ko agura iby'abatanzania kugira ateze imbere abatanzania no kuvuga ko jewe ndi umurundi nanje ntegezwa guteza imbere igihugu canje byakorewe ngaha anye i Burundi niko rero je mba mbona kabijya nuko uri kuteza imbere umurundi wiwanyu uri kuraha akazi abaje no munsi usanga tutaronse impapuro zikwiye kubera bazitaye mu yarara kubera batamenya kamaro kazo sahoro nitwageraho abantu bose baziba bategere kwizo mpapuro tutegerezwa kuza turazihingura twe tuzoshobora kuronka matière première no kuvuga ivyo dukoresha vyinshi aho zosho dutangura rero kwipanga kugira tugende mu bihugu mwene gihugu yiga kubika urupapuro amabanke baduha tonziza guverinema idufasha ntiduha amataxe menshi tugaca dushobora gukora twese hamwe si ivyo umuntu nivyo dukora twese muri group. Okay, uyu munsi babahamagaye nk'umudamu entrepreneur muri Anabel. Mbega muvyo muriko murakora ayo mapapier de toilette mukoresha iki? Mbega nk'abazokumviza iki kiganiro tugira ni ikihe kintu bo bitura nko kubaha akazi bivaye n'ivyo mubikoresha mushaka kuba mukoresha ama matière première izo matière première ugasanga mushobora kuzibagurira nk'abantu bakabazibazanira mbega nacyo mukivuga ko yiki yego mangazine dushoregwa nuko tubona abajene twatanguranye ubona ubu unyi machine ipfuye ukabona ko ariko arayikora no kuvuga ko afise ico yize hanyuma turi ngahi Bujumbura mugabo hari nigihe mpora mfata nkaduga ruguru nkasanga ziriyo nkaca mbona yuko nitwaba twamaze gutanga gushika hagati mu gihugu nuko ishira hamwe riko twashaka kubabaza hamwe bye mwatanguje entreprise twashaka mutubwire mbega yatanguye ryari niki cyatumye muyitangutse twashaka kandi mwidondore abariko badukurikirana ku kinyamakuru cacu cambe n'abanditsi bikomeye yego murakoze nitwa Gahimbare Aurélie nkaba ndongo ishira hamwe yitwa Rama Factory tukaba tugira recyclage y'impapuro recyclage sindakizi mu Kirundi mu kuvuga ko turafata impapuro guhingura impapuro turafata nk'impapuro banditse ko basohoye ko amakuru tugaca tubihingura kugira dushobore guha ubundi buzima ico gipapuro uno munsi dukora papier de toilette ariko turafise turashobora kuzokora n'ibindi bintu dukoresheje izo mpapuro. Okay, murakoze cyane akabazo numva notanga kubaza nivyo mwatweretse ko mukora impapuro mugakora papier de toilette ni cyumviro caje igenze gute mbega ni ntambamye mwabonye z'ukuntu mu Burundi ivyo dukoresha byose biva hanze ugateka natwe dutanguza uyu mugambi wo gukora izi papier de toilette tugitangura twabonye abajene benshi turi kumwe mu isengera atakazi bafise tukabona ingene hariho ama ide yo gukora ibintu byinshi ngahi Bujumbura ngahi Burundi ariko ugasanga abajene ntibariko barashobora kuvyinjiramo hanyuma tukabona impapuro atana kimwe ziriko zirakora ugasanga none munsi tubimeze gutyo ugasanga hari pubere abantu babitaye hamwe ca dutangura rero kuza turatora impapuro dutora impapuro turabana iki dushobora kuzikoresha tuca dusanga ari amamashini twari tuyazi ko ariho ayo mamashini atuma ahindura izo mpapuro tugashobora gukora pate y'impapuro iciduha ari papier de toilette ari essuie-tout mugaba mu ntango ya vyose twari dushaka kurondera ukuntu abajene boronka akazi mu nyuma ca kabiri hacaza iyo aspect environnement ico kintu cyo kuyumvira ati none ni giki natwe turiko turakora kugira ntitugume twonona isi yacu urabona ko hariho benshi bahindura amakarto y'ibintu byinshi twesha tuvuga tutireka dutora izo mpapuro tuzihe zishobore gukora ikindi kintu ntiziherere ku buterere canke mu mapubere yego mukora impapuro zo kwifashisha mu bwiherero mwamukora izindi papuro zo kwifashisha mu bindi bibanza muri uno mwanya nta zindi turakora ariko nivyo turiko turipanga kugira dushobore gukora ubu unye ingene tuzikata tuzikoresha nivyo mu bwiherero ariko turiko turapanga ingene tuzoshobora no gukora ama essuie-tout no gukora ama serviette umuntu ashobora gukoresha ku meza mugabo none munsi ko zimeze nta cobuza ko umuntu azikoresha gutyo onye ni gusa au niveau y'ingene babikase uno munsi tuyikata buryo nyene papier de toilette ariko hariho ukundi umuntu ashobora kuzikata ama machine akora tugashobora kuzikata kugira zikore ku meza canke zikore essuie-tout hoba hariho izindi papier ziva mu bigo byo hanze
mu gihe hoba hariyo n'izizi wanyu zikorerwa ngaha mu Burundi? Ego hariho uno munsi ku isoko i Burundi hariho nyinshi ziza ziva hanze izikorerwa ino i Burundi gusa twe tumaze kuvuga tumaze kubona iyo mvuze zikorerwa ngaha i Burundi ni kuvuga ko kuva ku rupapuro bakayihingura gushika icike papier de toilette jewe nza amashira hamwe abiri gusa hari handi mashira hamwe abizana kakata ni kuvuga ko finition yabereye i Burundi mugabo kuvuga uti twafashe impapuro z'abarundi turazihingura tugaca dusohoramo papier de toilette kuno saha jewe nze mashira hamwe abiri gusa. Musaba iki canke mugiye gusaba iki kugira ivyo hanze bihagarare kugira ngo made in Burundi abariyo ibandanye itera imbere kugira kumbure na Rama Factory itera imbere? Twebwe ntitwosaba ngo bihagarare ariko twosaba yuko ari OBR canke ari gouvernement bafasha abarundi baba batanguye kwinjira mu ruganda ubwo ari go gose kugira duteze imbere iyo made in Burundi duteze imbere kuvyikorera twebwe nyene ivyo onye biroroshe no kuraba ivyakozwe mu bindi bihugu ivyakozwe mu bindi bihugu nibiki no kuvuga yuko amashira hamwe aba ari ko akorera ngaha nyene Burundi ivyo bihugu no kubafasha kuronka ideni neza ku mato meza ni kudashiraho amataxe maremare ngo usange umuntu agiye kuri hayo mataxe bya bindi bivuye hanze biza bizimbutse kurusha hanyuma no kuduza urugero rw'amataxe yibiza bivuye hanze kugira duteze imbere ivyo twebwe twikorera mugabo ntibobuza ko biza iyo competition irakenewe kuko turakeneye kuza turunguranya ubwenge jewe mbonye nk'ubu unye uno munsi igikorewe i Buganda nkabona igikorewe muri Tanzania ndagishira hamwe n'igikorewe ngahi Burundi nkashobora gukompaha nkaraba nanje nkabandanya nteza imbere iyo produit kubera nabonye ibirije biva handi urumva mu gifaransa bavuga ati le faire aiguise le faire no kuvuga yuko turakeneye ibije biva hanze mugabo reka tugerageze tubanze duha inguvu ivyiwacu vyi Burundi kubera iyo nguze je w'ikintu hanze no kuvuga ko mba mpaye amafaranga yo shiramo yo hanze mugabo mba ndiko nteza imbere akazi muri ivyo bihugu kandi dufise abajene ngaha bakeneye gukora no kuvuga ko dutegekuye duteza imbere akazi ngaha mu gihugu cacu no kuvuga ko aya ma industry izishira hamwe zikreye ubuzi no kuzifasha no guverinoma itegezo kuzifasha kugira zishobore gushiraho ubuzi bwishi muri uno munsi dufise abakozi bashika kuri 200 kandi hariho n'umwanya wo kwagura turashobora kongera ko nabandi kubera uno munsi dukora kuva mu gatondo 2 gushika après-midi mugabo mu bindi bihugu hagezeho bakora amashift abiri no kuvuga ko turashobora no guca twongerako kuva saa 9 gushika 23h kubera ko tutaratangura kubikora ni kwera usanga tugira ibibazo by'umuyaga nkuba mugabo nivyo twe tukibwira tuti ni bihe hazogera igihe aho umuyaga nkuba uzobukwiye dushobore kuvuga tuti nko mu bindi bihugu turakoze shift zibiri turanakoze shift zitatu kubera abakora bariho kunda twebwe no munsi tutemere kuja gushora ibidandazo hanze hariho ntibyemeye au niveau international mwihabutse ikintu murashora hanze bimeze gute twe muri kano kanya ntituratangura gushora hanze kandi isuko tutabishoboye ni kubera gusa tuba tukibona tukiri mu kibanza aho tukizana amapapier de toilette avuye hanze no kuvuga ko isoko yo ngaha ntirakwigwa tugaca rero tubona tuti ntitwotangura kwipanga tugenda hanze nabo ngaha anye tutarakwiza ikindi kintu nuko muri ibi bintu vya recyclage byo guhindura impapuro harakenewe ko umwene gihugu wese yiga kubika igipapuro ntapfe uko agitaye uno munsi turafise abo dukorana baduha izo mpapuro na ma organisation amaze kubitegera mugabo rero turakeneye kubanza kubandanye tuvyigisha ko izo mpapuro bashobora kuzibika twe tukazozakira dushobora kuzitransforma kubera uno munsi usanga tutaronse impapuro zikwiye kubera bazitaye mu yarara kubera batamenya kamaro kazo so aho nitwageraho abantu bose bazoba bategere ko izo mpapuro tutegerezwa kuza turazihingura twe tuzoshobora kuronka matière première no kuvuga ivyo dukoresha vyinshi aho zosho dutangura rero kwipanga kugira tugende mu bihugu bibanyi
byose biki nk'ubu hamwe mu kuyumvira kuja gushora muri Tanzania birashoboka ko abatanzania kugira twe dushobore twagiye kurangurayo ariko biragoye ko mu Tanzania yoza kurangura mu Burundi ni mwebwe mukwiye gufata ibidandazwa mukabijana canke tworindira abatanzania nk'akarorero ko baza gutora ibintu nko muri ama factory ni twebwe tuzobigira tukagenda kubitwara muri Tanzania kubera ko ari twebwe uno munsi mu Tanzania kwateza imbere mu Tanzania uno munsi mu Tanzania kwagura iby'abatanzania kugira ateze imbere abatanzania no kuvuga ko jewe ndi umurundi nanje ntegezwa guteza imbere igihugu canje ntegezwa kudandaza nga hanyuma mbonye shobora kuronka akarusho ndabitwaye mu bindi bihugu akaba ari jewe ngendayo mugabo bizosaba ko ngenda kwiga isoko yabo mbanze ndabe ingene babikoresha mbanze ndabe izihari sur place kubera nabonye nusanga bafise ama politique ateza imbere ivy'iwabo no kuvuga yuko uno munsi 2024 mbwira ati gendayo no kubwira ntoya mugabo nka 2025 kombwira ati genda ibukavu ni Bujumbura tufise imico imwe undashaka gushika ibukavu ndashaka gushika Igoma nkasanga nta papier de toilette ihari ikorerwa muri ico kibanza mugabo ugasanga yivuye Bujumbura zimbutse kurusha aho onye tuzobanza tuze turakorana nabo bo hafi nitwaheze Burundi kwemega ku isoko mpuzamakungu ntimubona ko muzaba muri b'intambamyi kuri mwebwe ntishobora kuba intambamyi twaramaze gutera imbere tukagera aho dushobora kugira amatest aho dushobora kugira amatest tukabona yuko natwe ico dufise kuri marché internationale gifise iyo valeur ntishobora kuba intambamyi kandi ni naho tuzovuga ko igihugu caje kiriko kiratera imbere twashoboye kuja hanze ubunye turacari muri ico twokwita autosuffisance kwikwiza mugabo kugira tuvuge tuti twateye imbere tuzoba twashikiriye aho tuja aho hanze mugaha naho kugira tubishikire ni tuba dukeneye ko mwene gihugu yiga kubika urupapuro amabanke baduha tonziza guverinema idufasha ntiduha amataxe menshi tugaca dushobora gukora twese hamwe si ivy'umuntu nivyo dukora twese muri groupe. Okay, uyu munsi babahamagaye nk'umudamu entrepreneur muri Anabel. Mbega muvyo muri ko murakora ayo mapapier de toilette mukoresha iki? Mbega nk'abazokumviza iki kiganiro tugira ni ikihe kintu bo bitura nko kubaha akazi bivaye n'ivyo mubikoresha mushaka kuba mukoresha ama matière première izo matière première ugasanga mushaka kuzibagurira nk'abantu bakabazibazanira mbega nacyo mukivuga ko iki? Yego Enabel yaratanguje akazi kukugira ico bita economy verte bobo barabishoboye nkishira hamwe y'ukudakoresha y'ukurenovera energy no kuvuga ko n'imiduga usanga batanga gutwara electrique bobo umwavu baratandukanye ibiri recyclable n'ibitari recyclable no kuvuga impapuro zirukwavyo ugasanga amacupa arukwayo iyararari rukwayo ivyo rero twe ni muri yo cadre twatanguye gukorana dutangura gukorana bafise impapuro nyinshi natwe tuja kuzitora tugaca tubereka ico tuzikoresha iyo ni ico nico dusaba ayandi mashira hamwe no kuvuga naho twoba twarabigerageje ahandi ata politique yiyo shira hamwe ihari yo gutandukanya ibiri recyclable n'ibitari recyclable twebwe nk'aba privé ntavyo twoshobora kuko twasanga hahandi twashizeho back kugira badushiremwe impapuro batayimwe ibishishwa vy'imyembe batayimwe ivyo taco dushobora gukoresha rero bisaba ko amashira hamwe yonyene ubwayo abanza kwigisha abakozi babo ingene dutandukanya ibiri ivyuguta ibitari ivyuguta rero ico nico twe dusaba amashira hamwe ni mushira hama politique muri entreprise abitandukanya nimwamara kubishira ku ruhande twe tuzozana amabak tubashirireho muze murabidushiriramwo hanyuma tuze turaza kubitora kugira dushobore kubikoresha mugabo tukibizana bikabigira yarara tuca dukorana n'abamaze gutangura izo politique za recyclage mbega abo kwifuza gukorana namwe mbega imiryango iruguriye canke ico bisaba imiryango irugure cyane muravye zijya papier de toilette hariho nimero de telefone murashobora guhamagara ari impapuro mufise tukavugana tukazitora ari ama papier de toilette mukeneye aho mukorera mugasaba bakazibashikiriza nangwane mwa mufise zo kuronka abakiriye murabona yuko muronka abakiriye bashimishije muriko muratera imbere muri kugiranije naho mugezo ego turamaze imyaka 3 dukora
kandi turabona ko turiko turatera imbere. Uti mubibona gute ko muriko muratera imbere? Nuko tubona mu mamangazine dushoregwa, nuko tubona abajene twatanguranye ubona ubu imashini ipfuye ukabona ko ariko arayikora, no kuvuga ko afise ico yize. Hanyuma turi ngahi Bujumbura, mugabo hari n'igihe mpora mfata nkaduga ruguru nkasanga ziriyo, nkaca mbona yuko nitwaba twamaze gutangura gushika hagati mu gihugu, nuko ishira hamwe riko ratera imbere. Izina rya papier zanyu kugira umuntu azoyikoresha azomenye ati nkoresheje ya papier wa mu mama yavuga. Yitwa Soft, handitse ko Rama Factory, icafye ko akalionso. Zo mu Faransa hasanzwe hariho impapuro zikoreshwa mu bwiherero ziva hanze nizi ziwaye. Umuntu nakaye kabijya muzanye ku buryo umuntu yumva ko yohebiriye akakoresha yiwaye. Okay. Uno munsi nivyo ku isoko hariho papier de hariho izo bakoresha zije ziva hanze. Izo rero zije ziva hanze, icambere usanga zizimvye kubera yarinze kudedwana, yarinze kuja kurondera ama devise, amadolari n'ingene bigoye, namwe murabizi, agaca dedwana, sivyo? Hanyuma twebwe izo tuzanye byose bikorewe ngaha. No kuvuga ko uwuguriye Rama Factory ahaye akazi umukozi, ariko arahemba umujene ariko arakora. Uwuguriye Rama Factory ariko araparticipa mu cyo twise économie verte et circulaire. Économie verte et circulaire gikora ikintu kuvuga yuko turiko turagerageza ko économie iba propre, kugira umva ntivyaje n'indege, ntivyaje n'ubwato, nta pollution yabaye, byose byakorewe ngaha anye i Burundi. Niko rero jemba mbona kabijya nuko uri kuteza imbere Burundi wiwanyu, uri kuraha akazi abajeune, nturi kuraporiwa kubera uri kugura ibintu bivuye ngaha, kandi ntibinazimvye ubishize ku isoko ukaraba ibije biva hanze n'ibiko. Akabazo kanyuma Jena nefise kibazo, mutora impapuro zazo zose mbega abazibazaniye murazigura canke bazibazanira ku buntu? Okay. Impapuro dukoresha twe turafise ico turakora ico twita triage, no kuvuga ko dutegerezwa kuzitandukanya. No kuvuga ko hari nk'impapuro zirimo amabara menshi, harimo nk'impapuro zigumye ntitwa dushobora kuzikoresha mu gukora papier de toilette, tuca tuzikoresha muri chaudière. Chaudière ni icuma dukoresha gishusha kubera nico cumisha ngo ushobore kuronka iyo papier de toilette. Mugabo twe turafise abantu barinda kubitandukanya kugira bashire ku ruhande impapuro. Keshi dukoresha impapuro zera, impapuro zoroshe, urumva tutegerezwa kuzitandukanya. Abazibazaniye murazigura? Hariho abazituzanira tukazigura, n'abazituzanira nabo tugenda kuzitora kugira tubakurireho iyarara. Ego.